Okay, ati ndagarutse ino munsi ndagusaba yuko woraba aka video guhera ku mwanzo gushika ku mwisho kubera ngo ati ibintu ngiye kuvuga ko ni ibintu bikomeye ngo ati Paul Kagame haraheze akanya tutamuvuga ko sinzi ko mwaravye video ziheruka twaravuze ku bintu bijanye n'ajya amasezerano basinye muri Washington. Mugani sindigeze mvuga ko ajya amasezerano ya M23 yasinywe muri Doha muri Qatar. Mugani mugomba ko ndobivuga ko nimugire like ego dukwijije abantu liking iyi video nka 200 urumva ni bake ikiganiro ngo atikizoca gisohoka ego hanyuma ngira ko mvuga ngo ati mwiriwe mwake karibu kwicana Dieudonne ND akasina management Radio Dieudonne uri mushasha ntibagira kugira like subscribe comment tari mushasha naho ntibagire kugira portage ati rungikira mugenzawe kugira nabonye nashobore kumenya ukuri ati ukuri aho kuri kuba nta handi nahanyene ino munsi ngo ati nibishasha vyiza bikomeye ego burya ngo ati hariho ijambo amajambo nkane ndakunze Paul Kagame yigera kuvuga yavuze mugani hinge turabe yuko akiyagenderako aho yayagiriyeko kubera ngo ati burya ingorane keshi na keshi turaziteza cyane cyane abantu ngo ati barongoye aba president aba minister kunuko baza kubesha bene gihugu abavuga amajambo bibaza ngo ati ni kuvuga avuga aho bo yashize mu ngingo ego none ngo ati ayo majambo nayahe yigeze kuvuga ati naya yavuze ngo ati ngo African problems African solution hingasubira mu tena African problems African solution kuti ingorane z'abanyafrika inyishu z'abanyafrika vyumvikana ngo ati burya ingorane abanyafrika bakunze kugira ngo keshi na keshi usanga zigendwa gucwa zigenda gukizwa n'abanyamahanga abazungu ko nuko mugani wene yavuze ngo ati ingorane z'abanyafrika zikwiye kurondegwa n'inyishu n'abantu n'abanyafrika mugani nkaca ndaba ibiriko biraba mu karere ko muri Congo n'u Rwanda M23 nuko nkaraba yuko ingorane z'abanyafrika zoba ziriko zirakemurwa n'abanyafrika ngo tubaragiye muri Washington urabizi ubare muri Doha ngo turabizi mbega ikomoko yavyo ngo yavuye burya ngo ati n'u Rwanda ruko ruragwana na Congo nahavuga ngo ati M23 ko nuko none ngo ati ingorane ziri hehe haraka video ndaza kugakina hanyuma ukumviriza nawe ariko aravuga abwira abantu uzenya batowe aba minister nuko aba deputy bashasha ababwira aka kajambo aya majambo ajanywe no kuvuga ngo ati burya keshi na keshi bavuga ngo ati ngo Rwanda oya yavuze ngo ati Africa ngo izokwama ngo ikenye urumva tuzokwama nyene duciriritse atambona kazoza tufise uko nuko hanyuma mbega ngo ati ninde azoza kudufasha ninde azoza kutukiza ninde azoza kwakira umuzigo dufise kugira ngo ati natwe tugere ku rundi rwego nk'abanyafrika aho nk'abanyarwanda uko nuko ngo ati ntimwibaze ngo ati umuntu azobakiza ngo ni wawe ninde uko ndavuga ngo ati man uko nuko ya umuntu azobakiza ngo ati nibajya bagenzanyu bajya abantu mukorana bajya abantu mwicarana ku ntebe imwe bambe ku meza imwe navuga bande ngo ati n'ikintu gikomeye burya ngo ati abantu benshi basuzugura kuvuga ngo ati ingorane ufise wewe nta wundi muntu azozikiza atari wewe uzigwarije atari wewe urondeye umuti atari wewe urondeye inyishu uzokoma wibaza ngo ati ujya muntu arafise ivyangombwa ibikenerwa byose kugira ashobore kumfasha ntera imbere nanje arabinyipfuriza nk'umupartner nk'umuntu dukorana nk'igihugu mugani ngo ati suko biri niko nabivuze uko kose mugani hinge dukina aka video hanyuma nanje mbandanye kuvyumvira ngo ati bishasha harabihebye barekuye bazi ko abanyarwanda abanyafrika tugomba kuba turaho turabakene turi mu mwiryane hanyuma kandi hari abazaza kudukiza bazaza kudukiza ntabwo mvuga babandi mwirirwa musenga utegereje bazabakiza bamwe
batuyobora twese ntabwo ari byo mvuga gusanga abantu bari aho bategereje abazabakiza ari abantu nkabo nicyo mvuga nicyo kibazo cya mbere ubundi so iyo mico ya savior mentality tukazaba tuzakizwa n'abantu bicaranye natwe hano abatumirwa abo twita partners ibyo nicyo kibazo cya mbere tugomba kwivanamo ko twicara ko tubayaha muri iki gihugu cyacu tugahera kuri twe ibyo dushoboye tukabikora uko dushoboye ukabikora uzahuva uzi naho ujya uzi naho ushaka kujya abo bandi bafasha iyo bagufashije uri mu nzira ugenda ugana aho ushaka kujya nibwo bigira akamaro ariko ntabwo bazaguterura ngo bagutereke aho ushaka kujya nta nubwo babishaka niba mutari mubizi ntibabishaka ntibabikeneye ahubwo ugumye aho ngaho ni mu nyungu zawe burya ngo ati Paul Kagame ni umuntu azi ibintu vyinshi mugani ngo ati yazimijwe n'ivyazi nka ujya muntu aciye ubwenge mugani ugasanga rimwe na rimwe ariko ari yihuvya kugira ngo ati ngira nk'amanota make ya uko nuko mugani mwinzira ndiko ndavuga no kuvuga ngo ati ni umuntu azi ibintu mugani akabigira kandi abizi aho akafata inzira kandi azizi rero kuvuga ngo ati ngo burya ngo ntitwizere ngo aba bantu uzenya dukorana na twicarana ku mezi imwe ngo ati nta wundi muntu azokiza igihugu cy'u Rwanda aho Afrika nzima atari twebwe nyene abanyafrika aho atari twebwe abanyarwanda mugani ugasanga ibintu vyinshi ngira bakora amapana uko nuko aba investor ego ni vyiza kuronka aba investor ni vyiza kuronka abapana mugani ingene mukorana ngo ati nibindi bintu usanga ari amabanga uravye nawe usanga nawe wayahombeyemwo aho wayahuvyemwo kubera wibaza ngo ati mwari ko murakorana ngo ati bagomba nawe ko bakuduza ko bagushira ku yindi ntambwe kutera imbere nk'igihugu mugano ugasanga hazogera igihe muvana ugasanga hazogera igihe wibaza mbega niba abandi bantu twariko turakorana niba abantu nyene twahora twicarana ku mezi imwe vyagenze gute rero ngo ati inyishu aho ibibazo twebwe dufise abanyafrika aho abanyarwanda ni twebwe dukwiye kuvyikiza ego ngo hariho abantu babihevye uko nuko mugani ngo ati nta wundi muntu azorondera uwo muti atari twebwe nyene abanyafrika abanyarwanda atari twebwe nyene iterambere ku gihugu iterambere ku muntu araryimenya nta muntu ari hanze nta muntu muzokorana ngo ati yaciye ngo ati ngo burya ngo wibaza none ko bibashimisha kuba babona ngo ati aho bagomba kudufasha ngo kugira tutere imbere ngo suko biri atari uko biri hanyuma akamenya ivyo bintu byose ni kubera iki yaguye mu mutego wayoba ari mu mutego mbega azovamwo aho aracawinjiramo bene ubona nca mvuga ngo ati yavuze ngo ati ngorane z'abanyafrika inyishu z'abanyafrika mugana nawe ugasanga aho cyo ntahura ngo ati n'ibintu bikomeye n'ibintu vyiza rero aka video gusa nagomba ko twokayaga ko gato gusa ushobore nawe kukumva ushobore kugira ivyitegerezo bishasha kuko ngo ati umuntu wese ngo akwiye kumenya ngo kuri aho kuri ko ndakwibutsa yuko atahandi kuri ngo ati nahanyene burya ngo ati ako kabazo naje ndakibaje ngo ati ni kubera iki Afrika nzima itatera imbere aho Afrika nzima yama iri mu bibazo ni kubera iki twama twagwanye ngo ati ngorane ahiri ndagiye kumenya yuko ngo ati ari twebwe nyene abirabure twebwe nyene abanyafrika rero kugira ngo ati nawe ukire
ni vyiza kuba watahuye yuko ngo urwaye kandi umenye urwaye iki, mbega uzorondera umuti gute. Mugani ngo ati abanyafrika ntaho bamenya ko bagwaye bafise ingorane, mbega bariko bararondera umuti, mbega uwo muti bazowurondera he? Nta handi, ni mu gihugu, ni muri Afrika, ni mu bagenzi babo babana ngaho nyene hafi. Uwo mubanyi muba muriko muragwana ni wene yogufashije, ni wene mwofashanye gutera imbere kugera kure. Mugani hari usanga igihugu kirya kimeze neza ikindi kimeze neza, mugani ugasanga abantu ntibameze neza, urumva ngo ati ni ingorane mu zindi. Ego akavideo kari video gato, ugakunze ukagira like, utagakunze naho nta ngorane, uzogaruke vuba ngo ati bishasha vyama vyaciye ngaho. Ati ukuri aho kuri nta handi naha nyene. Akasi nabanyitswe n'Ijimbere Dieudonné, ati tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace.